Hello les amis, mugire umunsi wa Mungu mwese n'ibihe vyiza bivanye naho muherereye. Amakuru yacu uyu munsi katuhere mu gihugu c'Ubwongereza, tuce mu gihugu ca Espagne, nyuma mu gihugu ca Tanzania turaba amajambo bazindutse bandika kuri Saido Ntibazonkiza. Duhereye mu gihugu c'Ubwongereza ikimenyesha makuru Telegraph cyagarutse ku ntsinzi ya Liverpool rimwe yatsinda umugwi wa Crystal Palace ibitsindwi mu busa, hamwe ibitsino bibiri vya Mohamed Salah, ibitsino bibiri vya Roberto Firmino, igitsino ca Sadio Mane, takumi na Jordan Henderson. Liverpool mu vy'ukuri ikora intsinzi ikomeye mu kibuga ca Crystal Palace, akaba yaje ifata ikibanza ca 31 aho ikurikiwe na Everton na 26 mu kurindira Tottenham FC 25 yukiza gukina urukino rwayo k'uyu munsi gutana mu mutwe n'umugwi wa Manchester. Ikimenyesha makuru BBC Sport kuri page yacu y'ijana 56 n'ijana 37 naho cyarose ku ntsinzi ya Liverpool mu vy'ukuri kitubwira kiti bari hejuru mu vy'ukuri y'igiti canke bari hejuru no ba mbere mu kibanza ca mbere, ati intsinzi kabisa ikomeye muri Premier League, atariko no Jurgen Klopp ntaranyugwa. Akaro umunyeza Liverpool mu vy'ukuri yavuze ati niba dutsinze intsinzi ikomeye atariko n'ubundi haraca rugendo ebana go kugenda ruracari runini go kugenda. Ikimenyesha makuru cagarutse no kuri Mikel Arteta mu vy'ukuri kitubwira kiti akazi kiwe kari mu kumurugo gashobora gushika kwiherezo mu misi nyuma yo gutsindwa na Everton ibitsindo bibiri muri kimwe. Arsenal bandanya kwigenza nabi maze gutsinda urukino rumwe mu nkino 10 iheruka gukina muri Premier League, aho re mu nkino 7 atana rumwe yatsinze. Amamizo nkindwi ikaba yarose mu nota 2 yonyine mu vy'ukuri ubona ko Arsenal itorohewe. Akoremyesha makuru y'isi tumi gihugu c'Ubwongereza vyereruka ku iyo ntsinzi ya Liverpool ibitsindwi mu busa, binagera no ku ntsinzwi ya Arsenal ibitsindo bibiri muri kimwe yatsindwa n'umugwi wa Everton wa Carlo Ancelotti i Goodison Park. Akaba Everton yaciye ifata ikibanza ca kabiri n'amanota 26 kuri kiyo mugwi wa Liverpool wamaze kuzisiga watanguye kuzisiga ufite amanota 31. Mu gihugu ca Espagne ikimenyesha makuru Sport cyagarutse kukunganya kwa FC Barcelona yamiranganye n'umugwi wa Valencia ibitsindo bibiri muri bibiri. Akakimenyesha makuru mu vy'ukuri kitubwira kiti FC Barcelona inaniwe gutsinda Valencia, ati Messi yigaragaje mpugurukina rufata wenyene mu minwe, baza rero arujoshiramo ikindi gitsindo atariko bananiwe gutahukana intsinzi. Kimenyesha makuru kinatubwira yuko Atletico Madrid yaciguma mu kibanza ca mbere nyuma yo gutsinda umugwi wa Elche ibitsindo bitatu muri kimwe harimo double ya Luis Suarez. Kaca kinatubwira yuko Real Madrid izawukina mu munsi na Eibar, mu gihe kitubwira yuko Liverpool yarayikoze amateka mu gutsinda ibitsindo 7 mu busa ebana ikubita umugwi wa Crystal Palace. Ikimenyesha makuru kandi kiba cagarutse no kuri record ya Leo Messi yakoze amateka rero ahanganisha na Pele ibitsindo 343 mu mugwi umwe. Akaba rero bakinya maze gutsinda ibitsindo vyinshi mu mugwi umwe mu mateka ngamu gihugu ca Espagne. Nikimenyesha makuru muri Deportivo naho cyagarutse mu vy'ukuri gukunganya kwa FC Barcelona kitubwira kiti Barcelona nawe gutsinda Valencia, ati Leo Messi yatsinze igitsindo c'amajana 343 muri Barcelona aca anganya na Pele kuri ako gahiho gutsinda ibitsindo vyinshi mu mugwi umwe. Ati ico gitsindo yakirose nyuma yo guhusha penalty akaca asongeramwo atsinze umutwe. Ati izire zita zigiye gutuma umugwi wa Ronald Koeman mu vy'ukuri urushwa amanota 8 n'umugwi mu kibanza ca mbere wa Atletico Madrid nyuma y'inkino 13 zimaze gukinwa mw'iyi sezo. Ikimenyesha makuru maka naco katubwira kiti Barcelona iri mu bibazo, ati Koeman mu vy'ukuri atemwe kubura ubushobozi bwo guhiganirwa La Liga y'umwaka nyuma yo kunganya na Valence ibitsindo bibiri mu bindi. Kimenyesha makuru ci Madrid urumva ukuntu gica intege Barcelona, kikatinubwira rero yuko na Atletico Madrid yagumanye ikibanza cyaho cyamenyemo gusira ibitsindo bitatu muri kimwe. Itsindo mu wa Elche harimo double ya Luis Suarez n'igitsindo cha Diego Costa. Ikimenyesha makuru AS naho cyagarutse ku ntsinzi kukunganya kwa FC Barcelona ibitsindo bibiri mu biri kitubwira kiti Suarez yatsinze double. Ikimenyesha makuru kandi kinatubwira ko Real Madrid ifite urukino rutoroshe mw'iri joro isaha zine z'ijoro kina n'umugwi wa Eibar. Mu vy'ukuri kitubwira kiti uyu mugwi ufite intumbero ebana wo gutwara Liga y'umwaka, ati niyo mpamvu bakeneye zitaziri positive. Kaba kitubwira ko Eden Hazard, Vinicius na Isco batari
bateza kuboneka mu rwo rukino nyuma yo kugira ibibazo akaba Vinicius yagize ikibazo ca estoma cyangwa umushishito mu gihe Eden Hazard ataramira neza ijana kwijana na Isco ameze nk'umeze nabi akaba rero abo bakinyi bose bateza kuboneka ku rukino rw'uyu munsi ibahe iza kuri imana mu guye wa Real Madrid mu vy'ukuri kimenyesha makuru AS kitubwira kiti nta kindi bashaka atari intsinzi gikoresha Sergio Ramos kuri front page yacu meze nk'abafata amasegonda make aduca mu gihugu c'Ubutaliyano ikimenyesha makuru Corriere dello Sport arutse ku nzinzi ya Juventus imatsinde mugwi wa Paho mu bisinda 3 muri 4 mu busa harimo double ya Cristiano Ronaldo ikimenyesha makuru kitubwira kiti Cristiano Ronaldo ubu n'umwami atatsinze ibitsindo 2 wenyine abura ibitsindo 2 gusa kugira ace kopere mu bitsindo vyinshi mu mateka umupira w'amaguru ikimenyesha makuru kinatubwira yuko mugwi wa asemira watakaje beat mu vy'ukuri yamaze kugira imvune kinatubwira yuko Inter domira ifise ingufu zidasanzwe uyu munsi ishaka gutsinda mu gwa Spurs yabwirira rani kibanza ca mbere kumenyesha makuru to sport naho cyarutse ku nsinzi za Juventus kitubwira kiti intsinzi nziza kuri Juventus ati Juve Cristiano bavyerekanye mu vy'ukuri ati bakinye urukino rwiza ati Ende Dominisha yagutsinda Spurs uyu munsi rari mu kibanza ca mbere kimenyesha makuru ga Stade dello Sport naho cyagarutse ku nsinzi ya Juventus mu vy'ukuri kitubwira kiti ni vyiza cane ati Juventus mu vy'ukuri kinyirukino rwiza aho rero mu vy'ukuri bandanya kwigeza neza cane ifisa amanota 27 ikurikiye rero umugwi wa Inter nawo ifisa amanota 27 mugena AC ifisa 28 mu vy'ukuri kitubwira kiti Juventus tanguye kuzuka kimenyesha makuru kibacagarutse na duel hagati ya Inter na AC bandanya kwishakamwe umugwi uzofata ikibanza ca mbere imbere yuko dushika kuri Noheli ku munsi wa gatanu mu gihugu ca Tanzania. Sasa rero aho twacirinjanye gishika mu vy'ukuri nyuma raho ya Saido Ntibazonkiza mu vy'ukuri ko z'amateka ibimenyesha makuru vyaho vyose vyanditse Saido Ntibazonkiza bazana ama statistique y'urukino bamuhayagiza bamugira umwami mu vy'ukuri akaba umugabo mu vy'ukuri yakinyota 45 gusa ariko agatsinda igitsindo agatanga na assist mu rukino akaba ikimenyesha makuru extra alicho duhereho kibivuga neza kitubwira kiti kwa huyu Saido mutanuna sana ati ku Saido Ntibazonkiza taha yawa kitwereka statistics ziwe mu rukino minota mike yakinye ati yakorewe amakosa 6 atanga ipasi va migitsindo atsinda igitsindo anatanga amapasi 22 mu rukino guherezanya mu vy'ukuri kitubwira kitu uyu mugabo ebana mugiye kumubona akawa kingire Saido Ntibazonkiza yatsinze igitsindo ciwe cindwe mu nkino 5 ariho akina amahiganwa yose mu vy'ukuri hakaba harimo kufra 3 no mwijoro no ku munsi w'ejo yatsinze kofra mu vy'ukuri abafana bayanga barahaguruka bakoma amashi baravuga ati uyu mukinyi ni wahe ikimenyesha makuru Mwana Sport kitubwira kiti huyu jama na jua ati uyu mujama arabizi cyane ati afashije janga gutahukana intsinzi mu vy'ukuri ati atsinze igitsindo anatanga assist ku rukino rwiwe rwa mbere akinye mwingano y'iciro ca mbere mu gihugu ca Tanzania ati uyu mugabo agiye kubamara mu vy'ukuri akaba ari ikimenyesha makuru Sport naje kitubwira kiti mama ikiro cabuze cyamba kinakoresha mu vy'ukuri kiri yandikira kiti mama we ati Saido hatani ati huyu mukinyi nurundi gwego ikiro cabuze n'ijambo gikoresha mu vy'ukuri ikimenyesha makuru michezo cyo kiti Ntibazonkiza naoga Yanga akipa ushindi ati Ntibazonkiza haintsinzi Yanga ati uyu mukinyi ari kurundi gwego guys nawambia mu vy'ukuri Saido Ntibazonkiza numwe mu bakinyi ari kuri classe mondiale world class player muri ligue yokina kwanza rana kinyi yo twarabibonye muri Premier League yokina umuhungu afise physique afise imbaraga ebana atsinda kufra fisikorosi Saido Ntibazonkiza n'urundi rwego nawambia ikimenyesha makuru habari za leo michezo bla acha kitubwira kiti Ntibazonkiza hanza na moto ati Ntibazonkiza tanguranya umuriro ati nibande bazomuva imbere ikimenyesha makuru kinatubwira yuko Yanga acimba inkino 16 zikurikirana ndatsinzwe
muri migano ryo mu gihugu ca Tanzania mu vy'ukuri kitubwira kiti Yanga uyu mwaka nta muntu azoyihagarika. Ikimenyesha makuru muzalendo cyo kitubwira kiti kaze afishuwa asili ya mabao matatu Yanga kigakora no kuri kaze Cedric mu vy'ukuri nawe ntawo mwirengagiza none murundi wacu abandanya gufasha umugwi Yanga kwigenza neza cyane. Yanga uyu mwaka sha Simba yitonde mu vy'ukuri giye guhura n'ibibazo. Ikimenyesha makuru The Citizen naje kitubwira yuko Yanga yacirusha umugwi wa Simba amanota 8 8 point clear imbere ya Simba mu vy'ukuri avuga ati abasore ba Yanga abasore ba kazi Cedric ninde azobahagarika isezo. Ikimenyesha makuru mwananchi kitubwira kiti Saido anza kwa moto Yanga ati Saido atanguranye umuriro muri Yanga kinatubwira yuko Yanga amazinga 16 zikurekana idatsindwa mwigano y'igiciro ca mbere mu gihugu ca Tanzania. bavuga ati umuntu azohagarika Yanga uyu mwaka azovahe akaba Yanga igikombe c'umwaka mu vyira tagihindutse. Uretse yuko ibintu bihinduka ukuri rimwe iriyubaka n'abakinyi ifise mu menyereza mwiza ifise nta muntu azohagarika Yanga mu vy'ukuri. akaba rero guys kabisa ndabasaba kabisa mumfashe gukeza Saido Ntibazonkiza ebana umurijeni mu vy'ukuri babita ba living the shit intwari zibaho mu vy'ukuri abantu bitwa intwari bakibaho Ntibazonkiza mu vy'ukuri nankeka ko tezo kutwinspire twese hamwe mwe abantu b'abarundi bagize kariyeri nziza kuva batamwe gukina umupira w'amaguru akaguma yigeza neza sha twese arakwiye kugira icyo twigishije mu vy'ukuri. akaba muri Tanzania bagiye baragaruka kuri Saido Ntibazonkiza na Yanga muri rusange ngwayo nguko. Guys, dufashe umunota umwe kuvuga amakuru ya transfer mu bw'ubu babwiriwe baravuga ngo ku Manchester City na Paris Saint-Germain bitege gutanga usoye kuri Messi mu vy'ukuri ati kandi barizere ko na Messi yipfuza kuyivamwo. Akakimenyesha amakuru AS cyo kitubwira kiti Mohamed Salah ku munsi wa kane nkuko wa gatanu Salah yagiranye ikiganiro na niki kimenyesha amakuru AS akaba rero Salah yavuze ati nta mukinyi mwato kwifuza gukina Barcelona cyangwa Real Madrid. akaba ari byo Salah yavuze ako anongeza akavuga ati ubu ndi muri Liverpool nta kintu gitangaje novuga. akaba amakuru ava mu ico kimenyesha amakuru avuga yuko Salah no yatangaje amakuru umugwi akunda cyane cyangwa iyo kwifuza gukinira ari umugwi wa Real Madrid mu vy'ukuri akunda cyane. akaba kimenyesha amakuru Manchester Evening News naco kitubwira yuko Daniel James umusore wa Manchester United atifuza kuyivamo kwa mbere kuntizanyo. Ikimenyesha amakuru AS cyongera kitubwira yuko Paris Saint-Germain kweza ibibazo by'ubutunzi n'agenda ihura navyo ishobora kugurisha Kylian Mbappe mu mwaka uza muri Real Madrid. Ikimenyesha amakuru l'equipe katubwira yuko Rio yamaze gukorera igiciro ca Memphis Depay igitereka ku miliyoni 5 z'amayero gusa. Uranyumvira akaba l'equipe ari kubivuga akaba re Memphis Depay maze iminsi yifuza na FC Barcelona ashobora kuyijamwe mu kwezi kwa mbere akaba ariyo yemeye kumutira ku miliyoni 5 z'amayero gusa kugira ntaze have agira ubusa mu gihe Manchester ngo iteguye kugurisha gasore kawo ka Demarai Gray aho makari yifuza n'imigwi atari mike mu gihe Liverpool na Real Madrid ngo arifuza umunyamali akina hagati yitwa Yves Bissouma nko kimenyesha makuru defense centrale mu gihugu ca Espagne kibivuga mugomugwa wa Arsenal wikuye mu rugamba rwo gusinyisha umukinyi umusatizo wa Chelsea Olivier Giroud yaho ziratanagira imvune akaba rero Arsenal yikuye mu rugamba rwo gusinyisha Olivier Giroud ati reka turindire ziratanagaruke nta kibazo. akamande makuru Amad Diallo agasore kakabinga ka Atalanta kakanya Cote d'Ivoire akamaze kuronka passport mu vy'ukuri y'Ubwongereza mu kwezi kwa mbere yamaze kuja mu gihugu c'Ubwongereza muri Manchester United murazi yuko yamaze kumusinyisha atana kimwe gisigaye mu gihe Mateo Guendouzi umukinyi wa Arsenal asanzwe akina muri Tabere nk'inizanyo ashobora kwigumira mu ku buryo buhoraho akaba Tabere yifuza kumugura ku buryo buhoraho. Ikimenyesha makuru gol kitiguye ko Sergio Ramos azeguma muri Real Madrid imyaka myinshi ubwo Zinedine Zidane yabitangaje imikano n'abamenyesha makuru aho Zidane yavuze ati ndize kandi nditeze 100% yuko Sergio Ramos azoguma mwuwo mugwi. akaba ari kimenyesha makuru Times kitubwira kiti Aaron Wan-Bissaka yongeye kuronka ubundi busabe bwo mu gusireka igihugu wa Kongo bumusaba kwiza gukina mu wa Kongo aho kuguma shaka kugwanira ikibanza mu gusireka igihugu h'Ubwongereza. akaba Wan-Bissaka yavukiye ari akomoka muri Kongo gusa yakuriye mu Bwongereza akaba atarafata ingingo ho mugwi azokinira. Guys tugiye mu yandi makuru
turangirije kuko kuduga kwa Cristiano Ronaldo mu vy'ukuri igitsindo yarayatsinze ku munsi w'ejo. Umugabo yaduze mu vy'ukuri metero zingahe hejuru, bavuga ati abantu umugabo ntasanzwe ku myaka 39 abandanya kwigenza neza cyane, ninde azomuhagarika? Nubwo mubona ninde azomuhagarika? Guys, mugirire vyiza mwese mwiza, Imana ibahezagire, murakoze.